Mwaramutse neza abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino kw'isi, twongeye kuramutsa tunabaha ikaze muri kino kiganiro cacu c'amakuru azindutse ariko aravugwa, ariko kandi tunabifuriza gukomeza kugira ibihe vyiza cane cane muri ino indwi twatanguye, tukaba turi kuwa mbere twikwigenekerezo d'9 ukwezi kw'icenda mwaka w'2024. Turabaha ikaze mwese kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane aho mubasha kwiyumviriza muherereye mwese. Rero turabahaye ikaze, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho turagaruka mu makuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa. Mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi rero hagiye gutangura ibikorwa bigiye bitandukanye cane cane biteye ibikorwa vyo mw'iterambere, harimo nko kuvugurura ikibuga c'indege mpuzamahanga ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, kizaba kiriko kirubakwa namwe mu makompanyi akomakomeye yaturutse mu gihugu c'Ubushinwa, ndetse hakaba hagiye gutangura ibikorwa vy'amatora. Abanyagihugu baje kugenda barasabwa by'umwihariko ko buri muntu wese yoba ijisho rya mugenzi we, ndetse by'umwihariko bakabasha kuba bo kwicungerera umutekano. Ni nyuma yuko kandi haje kugenda haravugwa yuko by'umwihariko n'imbonerakure zakomeje kugenda zirasabwa gukora ibishoboka byose mu gihe aya matora ayimirije imbere, ndetse by'umwihariko ibikorwa by'imyiteguro bikaba bikomeje kugenda biragera kure, mu gihe hamaze kugenda harashigwaho by'umwihariko komisiyo zose zizategura aya matora nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Ibi ni ivyatangajwe na General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi, ndetse by'umwihariko akaba haje kugenda hanavugwa ijambo rya Pierre Nkurikiye asanzwe by'umwihariko avugira igipolisi c'u Burundi. Aba bose kandi baje kugenda bitsa ku mutekano w'abanyagihugu ndetse n'abarundi, baza no gukomoza banavuga ko rero ari no waje kugenda uraba intandaro y'ifungwa canke yo kugara imipaka ibahuza n'igihugu c'u Rwanda, maze bavuga ko rero mu gihe imipaka yaba yaramaze kugenda yugara byaba bisebetse kongera kumva mu gihugu c'u Burundi hakomeza kugenda humvikana umutekano muce cane cane umutekano w'abanyagihugu canga se uturuka imbere mu gihugu, haba kutumvikana canga se ku bindi bibazo bigiye bitandukanye. Nyamara mu bihe bigiye bitandukanye leta ya General Neva yagiye irashinzwa guhungabanya umutekano cane biciye mu mbonerakure, ndetse by'umwihariko n'abandi basirikare bakomakomeye cane. Icyakora kandi ibi byaje kugenda biravugwa mu gihe hamaze iminsi haratangwa amatangazo amwe n'amwe ku maradiyo ndetse n'ahandi hariko harashoboka, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwakira abifuza kuba bo kwinjira mu gipolisi c'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko rero bifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu yozaba by'umwihariko ariko akazaba hari umutekano usesuye. Amakuru y'ibanga ariko aravuga yuko by'umwihariko hamwe mu hantu bifuza kuzoja barashyira imbaraga nyinshi cyane mu bikorwa byo gucongerera umutekano ari hamwe mu mipaka igiye itandukanye, cane imipaka batekereza yuko ishobora kuba yo kwinjirirwa canga se yonyurwaho n'umwanzi. Bivugwa ko kandi n'imipaka igiye itandukanye ihuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'iki gihugu c'u Burundi, by'umwihariko Uburundi bwafashe iya mbere mu kuyugara, ariho hoba hariko harakorwa ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gucongerera umutekano, aho abanyagihugu bamwe na bamwe b'abarundi bamaze imisi barafungwa bazira kwinjira mu Rwanda mu buryo butemewe canga se mu kugaruka bava mu gihugu c'u Rwanda kandi bitemewe. Leta y'u Burundi yakomeje kugenda irasaba ndetse inagaragaza neza ko abanyagihugu bakwiye kumenya neza yuko imipaka mu gihe yugawe ata muntu n'umwe arekuriwe kuba yo kwinjira muri icyo gihugu nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Icakora nubwo hakomeje kugenda hagaragara ibibazo ndetse n'urwikekwe hagati y'impande zombi, hari amakuru aherutse kugenda aratangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibikorwa bitandukanye bishobora kuzokorwa vanga kugira ngo imigenderanire yongere isubukurwe. Icakora kandi hari amakuru avuga yuko imodoka nyinshi zipakiye abasirikare b'u Burundi zaje kongera zerekeza ku mupaka, by'umwihariko cane umupaka uriko imipaka iriko irahuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi, mu nyuma yo kugira ngo ibikorwa byose bigiye gutangura nga mu gihugu c'u Burundi umutekano uzabe wizewe 100% nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Mu gihugu c'u Burundi kandi mu nyuma y'uko ibikoresho bimwe na bimwe ndetse n'ubuzima buzimvye ndetse byashika ku banyeshuri canga se abitegura kujya mu mashuri, ibintu bikaba bikomeye cane mu gihe amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri bikomeza kugenda biri ku giciro gihanitse cane,
aho gushika ubu ngubu rero ikayi ifise impapuro 100 irimo iragurishwa amahera ashika ku 3,000 by'amarundi. Ibi byaje gutuma abanyagihugu cyane cyane abafise abana biga bamwe bahagarika kujya kwiga, abandi by'umwihariko bajya ariko bajyana ibikoresho bituzuye, ariko kandi abagira neza bakomeje kugenda bararonsa abo bana ibikoresho by'ishuri nk'uko byaje kugenda biragaragara. Ndakubwira kandi ingwano zabaye ku munsi w'ejo nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cane cane muri teritwari ya Masisi, ahaje kugenda haba urugamba rukomakomeye cane, ndetse binavuga ko rwaje kugenda rurapfiramo abasirikare benshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero aho muherereye ijya nino ku isi, reka mbifurize kumererwa neza nanabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya, abakomeza kugenda aravugwa. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turabifuriza kumererwa neza, abatwumviriza muherereye mu bindi bice byose by'igihugu cacu, abari ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze muri bino biganiro byacu muri rusange. Mwese reka mbabwire yuko ari ingenzi gufyonda ko handitse sabone kushse hano bwa mbere kugira ngo abashe kuzajya arabana natwe 5 kuri 5, ndetse by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye. Mwese turabifuriza kumererwa neza, ndetse turanabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu rero haje kumvikana abagabo babiri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ni bamwe mu basanzwe barafise inshingano, ndetse abandi bakaba bariko baranavugira inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Prime Niyongabo asanzwe by'umwihariko ari umurongozi w'igisirikare c'u Burundi, by'umwihariko yari ari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, cane cane abajejwe umutekano, ubwo bari mu kiganiro ndetse bariko babazwa uburyo umutekano ugiye gutangura gucungwa, cane mu gihe agiye gutangura ibikorwa bikomeye cyane bizaba birasaba umutekano usesuye, haba mu bikorwa byo gutangura kw'amatora yimirijwe, ndetse by'umwihariko n'ibikorwa bigendanye no kwagura imishinga ikomakomeye cyane yari yakomwe mu nkokora nibura ry'ibitoro canke ikena ry'igitoro ryari ryaribonekeje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Baje gusobanura yuko rero by'umwihariko mu gihe imbibi zugawe n'igihugu c'u Rwanda bakomeje kugenda barashinza kugira uruhare mu mutekano muke w'icyo gihugu, by'umwihariko byaba ari akamaramaza kuba hakomeza kugenda hibonekeza ibibazo by'umutekano muke cyane nga imbere mu gihugu c'u Burundi. Nyamara nubwo bihagaze bityo, by'umwihariko muri kino gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara, ndetse by'umwihariko hanagaragazwa ibikorwa bigiye bitandukanye byagiye birakogwa, cane cane ibikorwa byagiye birakogwa n'abarongoye CNDD-FDD, ndetse n'abandi babarizwa mu rwaruka rw'abanywanyi ba CNDD-FDD bazwi nk'imbonerakure. Abategetsi b'u Burundi cane cane mu nzego zijejwe umutekano baje kuvuga ko by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi inzego z'umutekano ziri maso ku buryo bukomakomeye cane, ariko kandi abanza kugenda bashimangira yuko inzego zirimo iza gisirikare ndetse n'igipolisi bagiye gutangura gushira imbaraga nyinshi cyane mu gucungera umutekano ku mbibi z'ibihugu bigiye bitandukanye, mu nyuma y'uko bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko cane cane bahangayikishijwe na Red Tabara iherutse no kugenda iraca ku marenga, ivuga ko rero yaba yitegura kongera kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Baje kugenda babaje kubazwa kandi kubigendanye no kugurura imipaka ihuza igihugu c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, maze aba bategetsi biciye mu muvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Ngurukiye aza kugenda ashimangira yuko rero iyo gahunda idahari, mu gihe by'umwihariko ibyaje kugenda birasabwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bitora ibyoshigwa mu ngiro. Yaje kuvuga yuko rero mu gihe icyo gihugu coba kigicumbikiye canke kigikorana n'abariko barahungabanya umutekano w'abarundi, imigenderanire idashobora kuba yogenda neza. Iri jambo ryaje kongera by'umwihariko kumvikana nabi mu matwi y'abanyarwanda, ubwo bahise bibuka n'ubundi ibyaje kugenda biraba mu misi iheze, ubwo by'umwihariko hari amabombe yajaga kugenda araturikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, maze byose bakaza kugenda barabyegeka ku Rwanda. Ico gihe u Rwanda rwaje kugenda rurabitera utwatsi, ahubwo ruvuga yuko rero ari ibihimbano biriko birahimbwa n'igihugu c'u Burundi. Uko bukeye nuko bwije kandi inzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi zigerageza gucunga umutekano
umutekano ndetse no kwiga andi mayeri mashya, ariko kandi bivugwa ko rero bigoranye kuba wobasha gutsinda umuhari wa Red Tabara umaze imyaka n'imyaniko mu mashamba ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu muhari mu minsi iheze uherutse gushira ahagaragara itangazo ugaragaza neza yuko witeguye kuzahindura ibintu ndetse ukanabishyira ku murongo, ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko aya matora ategerajwe adashobora kuzoba mu mucyo, mu gihe by'umwihariko ibyo bariko basaba bidashobora kuba byogenda neza. Amakuru yihuta cyane kandi akomeza kugenda aradushikira aradusumira, aravuga ko rero inzego z'umutekano cane cane zigendanye n'igipolisi n'igisirikare arizo zikomeje kugenda ziribonekeza ku mipaka imwe n'imwe, yaba imipaka cane cane ihuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko cane cane mu gihe hagiye gutangura ibi bikorwa hatazongera kugira ikiba cyahungabanya umutekano. Nyamara nubwo leta y'igihugu cacu c'u Burundi yakomeje kugenda yonekeza ndetse by'umwihariko yidoga inashinze igihugu c'u Rwanda kuba cyoragize uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru yizewe avuga yuko by'umwihariko ibitero byose byagiye byibasira igihugu c'u Burundi nta na rimwe byagiye birinjira cyangwa se biramenera ku mupaka uhuza icyo gihugu n'igihugu c'u Rwanda, ahubwo byose byagiye biranyura by'umwihariko ku mipaka ihuza RDC n'igihugu c'u Burundi. Ariko kandi bakomeza kugenda by'umwihariko bavuga ndetse banagaragaza by'umwihariko banemeza neza yuko byaba byaraturutse ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi byaje gutuma abantu bibuka ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Ico gihe nibwo by'umwihariko leta y'u Rwanda yaje kugenda iyerya ivuga ku bibazo ndetse n'ibirego yakomezaga kugenda irashinzwa n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Ico gihe leta y'u Rwanda yavuze ko rero biboneka neza ko rero hari ikintu kitagenda neza nga mu gihugu c'u Burundi, kuba leta yaho ikomeza kugenda irashinze ndetse irashira u Rwanda mu majwi, irushinza by'umwihariko uruhare muri gerenade zari zaratewe i Bujumbura, ruvuga ko rero ntaho ruhuriye nabyo. Ni mu gihe kandi mbere yaho gatoya mu mpera z'umwaka uheze 2023 by'umwihariko ibindi bitero bikomakomeye cyane byaje kugenda bihitana abatari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icyo gihe kandi ibyo bitero byose byabaye muri uyu mwaka turimo ndetse n'umwaka uheze, byose byigambwe na Red Tabara. Ni nyuma y'uko kandi icyo gihe by'umwihariko hari haheze umunsi umwe rero ibitero bya grenade byari bimaze kugenda byibonekeza hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ndetse no mu Ngagari, bikaba byarakomerekeyemo ico gihe abantu bashika kuri 38. Icyo gihe leta y'u Burundi by'umwihariko idahejeje kurya umunwa by'umwihariko yahise itangaza ko ababikoze by'umwihariko bateguriwe kandi bakomeza kugenda baratozwa n'u Rwanda, ariko icyo gihe u Rwanda rwaje kugenda rurabihakana. Icyo gihe kandi Pierre Nkurikiye umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano mu Burundi yaje kugenda abwira abamenyesha makuru ko by'umwihariko ko mbere y'ibitero byabaye by'umwihariko muri iryo joro Bujumbura hari n'ibindi bibiri by'umwihariko byabanje mu ntanguro z'ukwezi ndetse no mu mpera z'ukwezi kwari guheze, ariko kandi bigatsa n'ibiburizwamo. Amagambo yaje kugenda aravuga uyu munsi Pierre Nkurikiye nibyo arasa neza by'umwihariko nayo yakoresheje icyo gihe yongeye kumvikana arashinza u Rwanda ndetse anarushyira mu majwi. Ibi bikomeza kugenda bituma rero abanyepolitike bamwe namwe ijya nino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza yuko rero politike yo muri Kongo nayo isa n'iyimukinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkurikiye ari iruhande rero Nkurikiye rero by'umwihariko wari uri muri studio ico gihe by'umwihariko yaje kugenda atangaza neza yuko by'umwihariko hari abantu bafashwe mbere yaho rero umwe akaza kugenda afatwa amaze gutera kimwe mu bisasu catewe mu Ngagara. Aho icyo gihe by'umwihariko yanavuze ko kandi ibyo bisasu ata muntu byabashije kuba byohitana kubera ko by'umwihariko hari cyakora yavuze ko hari abantu bashika kuri 5 byoba byarakomerekeje muri rusange. Yagize ati dufatikanyije n'amatohoza amaze gukorwa hano abantu bategurirwa mu Rwanda binjizwa kandi by'umwihariko bakigishwa iterabwoba n'igihugu c'u Rwanda kikabohereza muri Red Tabara, bakaza mu Burundi bakagira ababakira bakabatunga ndetse bakabapangira n'amazu nk'uko biko biratangazwa.
Mw'itangazo leta y'u Rwanda icyo gihe yaje kugenda ishira ahagaragara yavuze ko rero ata mpamvu yo kujya muri ibyo bikorwa, iti Uburundi bufise ikibazo ku Rwanda ariko kandi nta kibazo dufitanye n'u Burundi. Leta y'u Rwanda by'umwihariko icyo gihe yasabaga abategetsi b'igihugu c'u Burundi gukemura ibibazo byacyo by'imbere mu gihugu ndetse no kudahuza u Rwanda mu mabi yabo bakomeza kugenda barakora. Ibihugu byombi rero byari bisanzwe bitarebana neza by'umwihariko kuva mu mwaka wa 2015 ubwo habaga imidugararo y'abangirije by'umwihariko ikanakurikirwamo by'umwihariko no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Mu nyuma y'ibyo Uburundi rero bwashinjije u Rwanda uruhare mu byabaye mu kwakira ndetse no guhishira ababikoze bashakishwa n'ubutabera bw'u Burundi. U Rwanda rukomeza kugenda rurahakana ibyo birego. Ibihugu byombi kandi ubu ngubu by'umwihariko ntibirebana neza by'umwihariko ku ntambara iriko irabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu ya ruguru, aho ingabo z'u Burundi canke Uburundi bwohereje ingabo gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari wa M23, naho kandi u Rwanda bikavuga ko kandi rwoba rufasha uwo muhari wakomeje kugenda rurabihakana, ndetse uyu muhari ukaba ukomeje kugenda ufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Imbere mu Burundi rero igihugu cugarijwe n'ibibazo bikomakomeye cyane by'ibura ry'igitoro bifitanye isano n'ibura ry'amadevize mu gihugu. Ibi biramaze gutera kubura rero kw'ibintu bigiye bitandukanye by'ibanze byakenerwa mu gihugu ndetse n'ihungabana ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abanyagihugu. Leta y'u Burundi ivuga ko kandi ikomeje inzira zitandukanye zo kubonera umuti rero ico kibazo gikomeje kugenda kiratera kwinuba muri rubanda. Umwaka uheze kandi u Burundi bwafunze imipaka yabwo n'ubutaka bw'u Rwanda mu nyuma y'uko rero umuhate wo kunga ibihugu byombi unaniranye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara muri rusange. Icakora amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko gahunda zigendanye no kugerageza ndetse by'umwihariko gahunda zigendanye no gushira ku iherezo no gutorera inyishu rero iki kibazo cy'ibura ry'ibitoro, bikaba bivugwa ko rero caba cyaramaze kugenda kirakemuka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda agaragaza neza yuko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi rero by'umwihariko ibigendanye n'ibura ry'ibitoro byaba byaramaze kugenda birakemuka, ndetse gushika none amasitasiyo amwe n'amwe akaba yaramaze kugenda araronka icyo gitoro nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Icakora by'umwihariko haracyari ibindi bibazo bigiye bitandukanye nubwo bigoye kuba byohita bikemuka muri rusange, nyamara bikaba biriko birasatira n'ibindi bibazo byegereje mu gihe hari amatora ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta ava muri icyo gihugu avuga ko ingwano zabaye ku munsi w'ejo mu gitondo cyo kuwa Mungu hari kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda mwaka wa 2024 byaje kumenyekana neza yuko by'umwihariko harimo intwaro nyinshi zaje kugenda zirambugwa abasoda bari ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko byari byagabwe ku muhari wa M23 kuko byaje kugenda birashigwa ahagaragara cyangwa se biratangazwa mu nyandiko zaje kugenda zirashigwa ahagaragara by'umwihariko n'umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka. Icyo gihe yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko babajwe no kuba ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abanywanyi babo basanzwe barafatanya bakomeje kugenda babagabo ibitero, ndetse akaba ari ibitero bikomeza kugenda byibasira abanyagihugu. Amakuru yihuta kandi avuga ko kandi ibyo bitero byagabwe ku ruhande rwa M23 byaragabwe mu bice bituwe n'abasivile ndetse biza kugenda bamwe birabahitana, ariko kandi amakuru twaje kugenda turaronka adusumira yavugaga yuko by'umwihariko ibyo bitero byaje kugenda birasubizwa inyuma n'intare za Sarambwe zirongowe na General Sultan Makenga nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivuga.
uruhande rwa M23 ruvuga ko rero rudateze kuzakomeza kugenda rurarebera ikibi ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu cacu, mu gihugu ca Kongo, mu gihe kandi bakomeza kugenda barashinza ingabo za mu gihugu cacu c'u Burundi ko arizo zikomeje kugenda ziraza ku ruhembe rw'imbere. Icyakora amakuru avuga ko rero zimwe muri izo ngabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zaje kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, ndetse amakuru yihuta yavugaga yuko ingabo z'abarundi zamaze kugenda nyinshi zongera kuhasiga ubuzima. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biterera mu kangaratete ubutegetsi bwa Kongo, mu nyuma y'uko kandi n'ubutegetsi bw'u Burundi byamaze kugenda biragaragara yuko rero atabashijejwe umutekano bagihari nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora izo ngwano byagenze mu nyuma ya saa sita zamaze kugenda zirarekera, ariko kandi hakaba hakomeje n'ibigwaniro i Rwanda bishaka gukemura ivyo bibazo byose. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.